kiganiro mwagiteguriwe n'ikigo c'ubuhinga n'ubushakashatsi mu vy'ingabo bibereye n'ubuvuzi kama Nifotec Burundi, mukaba mugiye kugishikirizwa na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifotec Burundi hamwe n'imigwi yacu ya WhatsApp yigisha ivy'intungamagara, imigwi irenga 150 twise Nifotec ingaburikiza, mudukundire tubaramutse canke tubahe mwiriwe bigaterwa naho muherereye mu Burundi no mu mpande zitandukanye zo kw'isi. Hariho bamwe baguma batubaza akamaro k'amavuta ya elayo, huile d'olive ku magara y'abantu. Amavuta ya elayo canke huile d'olive ku magara y'abantu afise akamaro kenshi. Ntitugiye kubigisha ivyerekeranye n'ivyiza bitangaje vy'amavuta ya elayo atononekaye, huile d'olive extra vierge non raffiné, ariko tugiye kubabwira incamake gusa tutinjira muri vyinshi birebire kugira ngo umuntu amenye yuko igihe ayariye ataba ariko arinezereza gusa, ahubwo aba ariko arakingira anagura amagara yiwe. Ivyigwa vyakozwe n'abahinga birerekana yuko amavuta ya elayo igihe ataba yaramburiwe vyangombwa vyayo mu mahinguriro, ivyo twita raffinage, ahubwo akaba atunze ibinure bisanzwe mu mavuta atarononekara, ivyo twita les acides gras polyinsaturés, les acides gras essentiels nka omega 3 n'ibindi. Amavuta ya elayo afise akamaro gahambaye mu mubiri w'umuntu. Ivyo binure bigize ayo mavuta tubabwiye birafise ubushobozi bwo kugabanya mu maraso y'umuntu umurengera w'ikinure kibi cholesterol LDL dukura mu magi, mu nyama zitukura cane ariko nizidatukura nk'inkoko birimwo, uretse ko bidashikira inka, ingurube, impene, intama n'ibindi. Ivyo binure rero cholesterol LDL canke ikinure kibi kiragabanurwa mu maraso n'ibinure vyo mu mavuta ya elayo. Hariho kandi n'ubundi bwoko bw'ibinure igitigo gihingura bita les triglycérides. Ubwo bwoko bw'ibinure triglycérides nabwo iyo bayumurengera mu maraso, iyo twita hypertriglycéridémie, burashobora kwihoma ku mitsi yacu itembereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère, ya mitsi igakomantara arteriosclerose, igakoberana atherosclerose, igatuma amaraso atabagitembera neza, na cane mu mice vy'umubiri biri kure y'umutima gusumba ibindi, nko mu bwonko, mu maboko no mu maguru, avyo twita ischemie circulatoire. Rero mu gihe amavuta ya elayo abagabanije ivyo binure biba mu maraso, iyo bibaye umurengera biba isoko ry'ingwara zikomeye, ari byo cholesterol LDL canke ikinure kibi hamwe n'ibinure triglycérides biva mu masukari, mu mafanta, mu mitobe ry'abahinguriyemwo amahinguriro, amaju, iva mu nzoga n'ibindi. Tuba turiko turikingira ingwara zifatira mu mitsi, mu mutima no mu bwonko, aribyo twita les maladies cérébro-cardiovasculaires. Nk'akarorero, ikoberana ry'imitsi itembereza amaraso yo mu bwoko bw'ama artère mu bice bitandukanye vy'umubiri, ari ingwara twita arteriosclerose. Ikoberana hamwe n'ikomantara ry'imitsi itembereza amaraso bigatuma amaraso atagitembera neza mu mubiri, aribyo twita atherosclerose. Amasanganya y'imitsi yo mu bwonko, aho imitsi yo mu bwonko ikomantara ikaziba mbere ikanaturagurika, amaraso akaviyana mu bwonko, umuntu akaca akanyera ruhande rumwe rw'umubiri, aribyo twita les accidents vasculaires cérébro-hémorragiques, hanyuma mbere agashobora no kuca agwayo. Canke naho ikomantara ry'imitsi yo mu mutima ituma inyama z'umutima zitakironka amaraso n'umwuka oxygene bikwiye, biterwa nuko twadutsi twazivye tutaba tugitembereza amaraso mu mutima,
aribyo twita infarctus du myocarde, aho inyama ziba zaboze kubera kubura oxygene, ndiko ndavuga inyama z'umutima le myocarde, n'izindi ndwara. Kandi igihe ibinure byo mu mavuta ya elayo biba bigabanije mu maraso y'umuntu, ibinure cholesterol LDL na triglyceride, birakinga ukwiremarema no kwibumbabumba kw'amaraso agacika nk'udutete tw'umusenyi calcule cyangwa thrombose, aribyo bishobora kuzivya imitsi yo mu bwonko les artères cérébrales, bigatera amasanganya akomeye mbere no gupfa umuntu bukwi na bukwi akenyutse. Rero amavuta ya elayo ni meza cyane kuko afasha amaraso gutembera neza, kutibumbabumba, n'imitsi itembereza amaraso mu bice byose by'umubiri, cyane cyane mu mutima no mu bwonko, bigatuma idashobora kuziba ngo iturike ngo biteze amasanganya akomakomeye. Uko rero wo kwihereza amavuta ya elayo, umuntu arashobora kunywa utuyiko tubiri, kamwe mu gitondo kandi ku mugoroba, tw'amavuta ya elayo atani ikindi kintu wavanze. Bamwe barabikora biboroheye, abandi ntibabikora byoroshe. Iyindi nzira igira kabiri, nko mu gihe ubugwaye umurengera w'ibinure cholesterol cyangwa triglyceride barabitoye kwa muganga, urashobora kubigabanya, hanyuma ivyo binure byaribumbabumbye ukanabisanzaza, bigatuma imitsi yawe idakomantara kandi idakoberana, canke udutete tw'umusenyi tuba twariremaremye mu maraso le calcule, bigatuma dusanzara. Ubicishije mu buryo bukurikira: ku mugoroba nkajya saa 11 saa 12 ushobora gusekura udutete twa tungurusumu 30 gousses d'ail dutonoye, hanyuma ukaca dushira mu agacupa kogeje neza n'isabuni, amazi meza, hanyuma ukaca ufata ibiyiko 4 bijya barisha kuri bamwe 4 cuillères à soupe vy'amavuta ya elayo atononekariye mu mahinguriro, atamburiwe vyangombwa mu mahinguriro, ivyo twita huile d'olive extra vierge, huile d'olive non raffinée, hama ugaca upfundikira bikararana ijoro ryose. Mu gatondo ushobora kumimina canke ntumimine, ubanje gukanya ukihereza ayo mavuta ari kumwe n'utwo dutete twa tungurusumu ukamira nk'ikiyiko kimwe mu gitondo nkajya saa 1, ikindi nka saa 6, ikindi nkajya saa 10, ikindi mwijoro nka saa 1. Ibiko 4 ukaba ubikunkumuye, mugabo biri kumwe n'izo ntete 30 za tungurusumu. Ayo mavuta rero, ivyo binure biri muri huile d'olive bikoranye n'ibintu bita alicine biba muri tungurusumu n'ibindi tutavuze muri uno mwanya, ariko twagiye turavuga mu biganiro byacu byarenganye kandi tuzogarukako, birafise ubushobozi bwo gusanzaza ibinure vyiremaremye bigahoma mu mitsi yacu, canke bikarema udutete tumeze nk'umusenyi dutambama mu mitsi tembereza amaraso le calcule, hama tugasanzara. Hanyuma kandi amavuta ya elayo urashobora kuyashira mu mboga mbisi, nk'ubu wateguye itomati, ikaroti, igitunguru gitukura canke cera, ari igitukura nico ciza n'ibindi, hanyuma ugashiramwe akayiko kamwe ka huile d'olive, hanyuma ukavanga ugafungura. Naho nyene ayo mavuta bari karakugirira ikimazi. Ivyo byo kuvanga na tungurusumu ni ku bantu basanzwe bagwaye ingwara zivugwa na huile d'olive, niho ubu uyihashije cyane, ariko mu buryo bwo kwikingira nubwo buryo bwo kunywa akayiko mu gitondo kandi ku mugoroba, hanyuma canke ukihereza muri salade. Urashobora no kuyatekesha, mugo ukirinda kuyakaranga mu kuyaturira ngo afumbe umwotsi, kuko ivyo bihinduka uburozi ku mavuta ya elayo no kuyandi mavuta yose abaho ku isi. Ubonye yazanye umwotsi buba ari uburozi, ntabara amavuta turiko turavuga. Ako rero niko kamaro mu majambo magufi cyane avunaguye k'amavuta ya elayo atononekaye, huile d'olive extra vierge canke huile d'olive non raffinée ku magara y'abantu, kandi mu buryo buciye bugufi. Ubwo nibwo buryo, nizo nzira woyiherezamwo utagwaye canke ugwaye. Ufise ibindi wobaza ku mavuta ya elayo urashobora kuturondera, hanyuma tukagusigurira, kuko n'ubu tucishuye, kuko hari abantu benshi bari bagize iminsi babibaza, tugashaka kugira ngo tubishurire hamwe muri rusange, kuko ubwinshi bw'abatubaza butotuma twishura umuntu umwe ku giti ciwe. Rero muri make rero amavuta ya elayo ni meza cyane ku magara y'umuntu agwaye canke atagwaye, mu ntumbero yo kwikingira. Aya mavuta ntavyibusha abantu, aya mavuta kandi ntiyihoma ku gitigu cy'umuntu hanyuma ngo haze kw'ibinure ibyo twita steatose hepatique, kandi ntazira ko bantu bagwaye ingwara y'igisukari, ingwara z'umutima z'amoko atandukanye,
atandukanye, haba n'intete, kandi aya mavuta ntazira ku bantu barwaye indwara y'umutima, irangwa n'ivumbuka rirenze ry'umurindi w'amaraso, ahubwo ni meza no muri ivyo bihe tudondaguye. Dufise byinshi rero twavuga ko ayo mavuta, ariko vyiza ukeneye kumenya ivy'amavuta muri rusange, saba audio twasohoye ijanye n'amavuta, hanyuma bayibahe mu magurupe muyumvirize, hanyuma kugira ngo mubigereranye n'aya mavuta ya elayo, kugira ngo mumenye akamaro n'amabi bishobora guterwa n'amavuta, na cyane cyane bitewe n'ubwoko bw'amavuta hamwe n'ukuntu ayo mavuta aba yateguwe mu kuyihereza, nka bijya byo gukaranga uturira amavuta afumba umwotsi. Tuti namwe bagenzi mwariko maradukurikirana muri kino kiganiro cacu kigufi kwishura ku kamaro k'amavuta ya elayo huile d'olive atononekariye mu mahinguriro, huile d'olive extra vierge ku magara y'abantu. Aha niho kigarukiye. Inshuti namwe bagenzi bakunzi b'ikigo Nifoteke Burundi, aha niho ikiganiro cacu kigarukiye. Hanyuma wewe uronse kino kiganiro urasabwa no kukinyanyagiza hirya no hino mu nshuti, mu babanyi, mu bagenzi, mu bo mukorana ku kazi, kugira ngo ubu butumwa bwiza bushobore gufasha mu gukingira no kunagura amagara y'abantu ibihumbi vyinshi. Mushobora kandi no kwironkera n'ibiganiro vyacu biciye mu gukurikirana neza ibiganiro bitangwa buri munsi mu migwi ya WhatsApp y'ikigo Nifoteke Burundi irenga 150 yigisha ubuhinga bwo gukinga no kuvura indwara biciye mu buvuzi kama hamwe no mu ngaburo ibereye, kandi ibyo biganiro mukabironkera kandi mukabitangira ubuntu, kandi murashobora no kwironkera mbere mukizigamira n'ibiganiro byacu byo mu buryo bw'ama audio n'amareresi video biciye mu gukurikira iki kiraro link muhabwa buri munsi mu migwi yacu ya WhatsApp yigisha ubuvuzi kama n'ingaburo ibereye. Hanyuma mukaca muronka ivyo biganiro kandi mukabizigama mubisanze kuri YouTube umwanya wose muba mubikeneye, kandi mugaheza mukabisabikanya n'abantu. Kubifuza naho gufashwa ku bibazo byabo by'amagara, ari ibibazo byabo bwabo canke ibibazo byabo bagwaje bari mu gihugu cy'u Burundi canke mu kindi gihugu ico cyose cyo kw'isi, biciye ku buhinga bwa WhatsApp mushobora kuturonka biciye kuri WhatsApp yacu ikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 79 666 439. Mwari kumwe na jewe Alex Harimenshi, umunyeshure mu gisata ca Biomedical Sciences ku ndwara ya kanseri ku rwego rwa doktora. Mubandanye kugubwa neza.